Hello guys, muko fresh, muko poor. I guess you're doing good. Muko fresh, I guess. So call me big on the mic, behind the camera and on skirts. Mzee wa Madrid there. www.bujumburatv.com ni website yacu, Instagram, Twitter, Facebook, ose Bujumbura TV. Bandamu gya subscribe, bandamu bandanya mudukurikira, bandanya mushigikira kwa Ndundi, bandanya mushigikira mukali wa live show. Vichou mzee, mambo vipi? Boy Bodemo atakulinga VICHOU LOVE mukali wa live music. Yes I mambo safi kabisa. Live niko na Vichou mukali wa live, mukali wa show. Bro, jego no ngati kwanza congratulations, ndimbo ameze fresh sana. Yumvise video imeze neza cyane. Afu Kiswahili kwa kuririmba Kiswahili. Si bibi kuririmba Kiswahili. Una misi mbona mengo waje Kiswahili sa? Twarinje muri East Africa sinzi ko wabimenye. Niyo mitufise yuko menya na Kiswahili na East Africa. Wengira ntavyo wamenye ko twinje muri East Africa, nimba twarinje muri East Africa no kuririmba indimi zose. Ndabizi ko twinje muri East Africa itari kimwe kwezi kwindwi 2017. Cyo ndabizi. Sawa nibaza ko rero nta gitangaza kirimo iyo umuntu yaguye imbibe ngo abwire nabo hanze ko ashoboye kuririmba, donc bakumva ivyo aririmba batarinze gusobanuza ngo bumve ko cyo bari kirundi gusa. Tushaka just kumvisha abantu ko ni Giswahili cyangwa Icongereza dushobora kubiririmba facilement. Yes. Na ndi kumwe na Come Closer aka Vichou. Peace and love. Wamalove. Usikuna kasahau wako. Wamalove. Kabisa. Come Closer wachanze Icongereza ni Kiswahili wagize rap. Icoza kwatwe kuchanza Kiswahili. Wachanze tagize ururimi rumwe ugira ngo indimi tuzumva nako na Kiswahili gusa mu Kiswahili nye. Twaracanze sinzi ko wibuka history yari mu Giswahili gusa, hariho na vurugu na nyene ari mu Giswahili gusa. Navuze ni ubu ndeka ntangure gutandukira n'Icongereza. Fuba cyane ashobora kuza indirimbo y'Icongereza gusa. Nakuva ni Peace and Love tuguma tuduga n'ingazi ku ngazi. Vichou aguma duga ingazi ku ngazi. Sinshobora kuza mu Congereza gusa naciye mu Giswahili ngo mvange hama abantu bumve uko ibintu bimeze. Nuko ugize urumva indirimbo tuzicanga Ikirundi, Igiswahili. Hama Igiswahili cyonyine. Ugacuva mu Giswahili ugacanga n'Icongereza. Hama ugaca après ucugira Icongereza gusa. Ni kuvuga ko n'izindi ndimi izo dushobokera zose tuzozigira. Yes. Imizemo rap. Isowazemo rap, unafizemo rap. Kuki rap? Ngo muhindura mu dihe cyangwa abanya ne umengo worengana gusoma. Sinzi ko wabonye Come Closer ukimeze, Come Closer wabonye ko Vichou yahinduye style. Kandi ni Vichou yifuza kuguma hinduka kugira ngo ajane n'isi ukurikira genda. Urabona abajene bubu, urabona abajene bakera ntibari bazi kwambara deshire, urabibona ntibari bazi kwambara deshire, mugabo ubu barambara deshire, ma pocket nini. Ni kuvuga ni Vichou tugomba kuraba ko twojana n'isi, donc canke nibigezweho. Rap rero Vichou arashobora kugira rap, arashobora kuririmba, arashobora kugira arrangement. Kutambagije igituma mvuza piano nkongira nkavuza na guitar. Turabizi ko ari mukari wa show mukwa live tegeza kwifuza ivyo. Sinegerezwa nuko Imana yabimezagije sino okay kutigeze umbaza basiko ndi mu arrangeur muri studio. Hari indirimbo nyinshi maze ko arranja mutaramenya, no kuvuga ko hari ingabira n'ubusanzwe ufise. Rap abantu bagiye kutangura kubinyumva mwo ubu, ariko nibaza ko bizoza birabandanya. Twebwe nitwifuza kumenyerwa ngo tugume hamwe. Umukunzi Vichou afise umukunzi, mugabo se yaririmbiye umukunzi wanje, nayiririmbiye wewe nujya mukunzi wawe, nayiririmbiye uyu mukameramani n'umukunzi wiwe, naje kandi nkongera nkayiririmbiye. No kuvuga imafamba iyo umuririmbye ariko arayiririmba mukali wa show Papa Selemani ndayirimbira umuntu wari we wese. Indirimbo umuririmbye aririmba ibiva mu bantu, akaririmba ubutumwa donc muri mu bantu, donc biri mu bantu nibyo twebwe turirimba. Yes. Kova yasoze kova hari office jisho rimwe ngahanye. Iryo jisho bashobora kuvuza bati mu magupa atandukanye ati Vichou sigaye akora n'aba freemason akora aba eliminati imeze gute? Wumve gute kwicapa ko rya jisho? Na ukorera abami babiri jozo zuraza 2:00 z'agatondo nama ndi muri Saint Michel tous les dimanches. Nakuvuga ko na ukorera abami babiri ni ibintu vyumvikana. Bijya ni kwisi meze, kandi umuntu atanguye gukora bose ngo ni freemason ngo ni mu eliminati bijya sivyo. Umufumu wanje ni Imana gusa yo hejuru. Yes I. Tukwita yo kimu biskuriki. Ni vyinshi bigiye kuza, ahubwo no kubwira yuko itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu Peace and Love irafise kermesse kuri SOS. Ni SOS kandi yasubiye kugomwa Peace and Love. Urumva ko mu mwaka weza twabakoreye ibikora inka, hama barabona ku gatumba, barabona history, barabona na n'urukanywa, barabona za iwawe na case down, baravuga ati tutagarukanye Peace and Love twaduhombye. Le 18 mai ni Peace and Love tuzoba turi kuri SOS. Urabona ko natanze n'indi kado
ya Come Closer. Nifuza ko abantu bose boyiga bakayimenya kugira ngo le 18 Mai tuzobe turi kumwe. Ni nawo munsi wa mbere indirimbo zo kubitwa ijya mbere live. Yes I. Bishaka tugushimiye cyane. Murakoze cyane namwe ndabakengurukire gose. Jamukaba mu Bujumbura TV bose n'abantu bacu batwiki. Buja TV ico mwomenya coco ivyo muriko murakora namwe ngira ntavyo muzi muriko muteza imbere umuziki kandi mbona ko muriko mukoresha inguvu nyinshi nkifuza rero ko Imana yo bampezagirira mukabandanya kandi mukaramba uba nkayicare ku mugine mugishe muce hejuru. Yes I. Oi. Asante sana. Leo mlikuwa na Vichou mkali wa show mkali wa live music. Na makari muri the fight protection na Pepe Fambo akari kumwe wako wategura ibintu bikomeye cyane kuri SOS kari mu mashigikire wande muja kuri Facebook na Twitter na Instagram zabo ni Vichou Love. Vichou Peace and Love. Mugiye subscribe na like indirimbo yiwe ni Come Closer nshasha video meze neza cyane muyirame cyo nayiboye nayigomwe yakozwe na Wise Pro video ama audio ni kwa Amir Production. Aguma gukora Wise urabona ko ari nawe avuze ko video wayigomwe wayishimye no nawe ndi gukora ataruye ko tufite producteur benshi ni benshi baruzuye ni nko wabonye history yakoze na John Lar. Yes I no kuvuga ko nguma mpindagura gusa urumva ko Wise niwe yaragezwe hari gihe izokurikira izokogwa n'uwundi. Yes. No, merci beaucoup wa madamu dushikira mushike muziki ndundi www.bujumburatv.com Instagram Twitter Facebook kose Bujumbura TV. Come big on the mic behind the camera niko na Scott. Ciao guys turakunda cyane.